bijanye n'ishingwa ry'amashirahamwe, amashirahamwe arenga 2,500 yarashinzwe, akaba bigaragara ko azotanga ubuzi burenga 15,000. Ibi biharuro vy'ubuzi ni ibitegekanijwe gusa. Tugereranije no mu gice ca mbere c'umwaka uheze, hari hashinzwe amashirahamwe 2,600 arenga. Ku bijanye n'uburusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe, impapuro zatanzwe zingana na 45, zikaba zerekana umutahe wategekanije gushinga w'imiliyaridi zirenga 400 z'amafaranga y'u Burundi. Ukerekana kandi ko ubuzi bwategekanijwe ari uburenga gato 3,900. Didasi Ngendakumana n'umuyobozi mukuru w'ikigo ADB hari mu kiganiro n'amenyesha makuru. Muje kuvyumva rero ko ari imwe mu migambi mikuru yaranguwe n'ikigo ADB. Yashikirije n'ibindi bitari bike byaranguwe muri ico kigo, aho mbere avuga ko ico kigo cashitse kwihangiro cari cihaye. Reka rero tubandanye tumwumviriza kuko hari n'ibibazo yishuye, aho mbere yishuye ku kibazo c'ivyegeranyo bishira Uburundi mu kibanza ca nyuma mu bijanye n'ubutunzi kw'isi yose. Reka rero tubandanye tumwumviriza. Yabajije ico ADB kirakora kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bisununure. Avuga ko mu vyegeranyo agenda arasoma asanga ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi buri inyuma y'ibindi bihugu. Hano kubwira ko ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu kugira ngo buduzwe atari igikorwa c'umunsi umwe, ni ibintu bisaba umwanya kuko namwe mwavyivugiye, ni klasema iba hagati y'ibihugu bitandukanye byo mu karere mu makungu. Gusa n'ubizi igihugu c'u Burundi cyaciye mu bihe bitoroshe, aho twamaze imyaka myinshi turi mu njyane mu ngwano. Bijya bihugu bindi rero bariko barakora, bariko barateza imbere amahinguriro, bariko baragwiza umwimbu, kuduca ko rero tukaronka ikibanza cy'inyuma yabo nta gitangaje kirimo. Ico twebwe twihatira ubu kubera ko amahoro yabonetse kandi leta ikaba yarashizeho indinganizo imeze neza yo gushobora korohereza umunyamitahe, yo gushobora gushigikira uwikorera twiwe, aho twebwe turiko turashira ingufu ubu no kugira ngo abarundi bafashe ibishoboka byose byotuma boroherwa mbere n'abanyamahanga gushobora gushinga imitahe yabo ngaha, kuko nta yindi nzira n'imwe ishoboka yo gushobora guteza imbere ubutunzi bw'igihugu mu gihe tutagwijije umwimbu ngo ube mwinshi kandi ubu umwimbu w'akanovera. Ubu rero nk'uko mwabibonye, ihangiro twihaye muri plan stratégique ya ADB duciye kuri zinya ngiri zitatu navuze, korohereza umunyamitahe, gushigikira abagwizatunga bato no gushigikira abashorera hanze y'igihugu, no kurabira hamwe nabo dukoresheje ubuhinga dufise aho bahari inzitizi yotuma umwimbu utagwizwa kandi umwimbu w'akanovera. Ivyo navyo nta nkeka ko tuzobishikako kuko turiteguye bihagije nk'uko nabivuze, ni ugukorana n'abo bose biteguye kugwiza umwimbu mu Burundi, umwimbu mwinshi kandi w'akanovera, kugira ngo igice kimwe kigurishwe ku isoko ngaha mu Burundi, ikindi nacyo kigurishwe hanze y'igihugu. Gutyo bya bihugu byariko biragwiza umwimbu natwe turi mu njyane, nta nkeka ko muri byo harimo ibihugu zosanga natwe twashoboye gucako, kuko bose niho baca, nta yindi nzira iriho kiretse kugwiza umwimbu w'akanovera mu bisata bitandukanye by'ubutunzi bw'igihugu. Turiteguye rero bihagije, turi kumwe n'abasanzwe badushigikira mu bikorwa byacu bya misi yose, uhereye kuri leta mbere n'abasanzwe bafasha igihugu cyacu mu bikorwa by'iterambere. Mwabaze kandi ikindi kibazo kijanye n'ibikorwa byakozwe byari mbere birongowe na nyir'icyubahiro w'igihugu cyacu mu manama yabereye
York, mu bisagara vya New York ni Washington DC muri Amerika. Murabaza ati mbega none mubona hazoza abanyamitahe y'abanyamerika bangana gute? Aha icyo nabamenyesha nuko ayo manama yose yagenze neza kuko jewe ubwanye niho nari. Igihe ubonye utanze ubutumire ku bagwizatunga bakakwitaba kugira ngo baze muyage, icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko bafise amakuru meza mu gihugu cyawe kandi ko bishoboka ko bazana imitahe yabo. Aho hantu hose rero baratwitabye kandi ari benshi kuko nk'iyo duherukamwo ejo bundi Washington DC twaronse abanyamitahe barenga 200 nibo batwitabye muri iyo nama kandi babajije ibibazo byinshi cyane. Mbere kuva duheza iyo gikorwa twagumyeho ku kiringo kirenga amasaha 2 baguma batubaza ibibazo bitandukanye bigaragara ko bari baryohewe n'amakuru baronse mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tumaze no kuza tugashika mu Burundi twagumye tugirana amanama nabo dukoresheje ubuhinga bwa none kugira ngo ibibazo batashoboye kubaza icyo gihe bashobore kubibaza. Mbere ahantu babwira ko abenshi muri bo bariko barategura ingendo zo gushika ngaha mu Burundi kugira bahabone. Abambere hariho 3 twavuganye mu gitondo biteguye kuza ngaha mu Burundi mu ndwiza itariki bazoshika itariki 22 z'ukwezi nyene kwa mbere. Abandi bariko barategura ingendo ku buryo turavye ayo manama tugirana uhereye no munsi gushika mu kwezi kwa gatandatu turizera tudakekeranya ko hariho imigwi itari munsi y'icumi yabo bagwizatunga izo bimaze gushobora kugira ingendo mu Burundi kugira ngo yirabire ibyo twababwiye ko ariko bimeze. Murumva ko umwizero tufise ko bazoza ari benshi naho igiti giye tudashobora guca tugitanga bunanye. Ikibazo ca gatatu kiraba ico ADB iriko irakora kugira ngo igwize umwimbu ushorerwa hanze y'igihugu. Ahasa n'uwa biciye ku masonga kuko iyi ndinganizo yashizeho na ADB irerekana neza ko igikorwa ca mbere, inkingi ya mbere ari ukorohereza umunyamitahe umugwizatunga. Mvuze kumworohereza ni ukuvuga guhera kiya gihe kigira iciyumviro cyo gushinga umutahe kubera ko twamuhaye amakuru akwiye ajanye no gushinga umutahe mbere naho yo gushinga hariho kuko dufise ibisata byinshi bikeneye abagwizatunga gushinga umutahe. Ni gutanga amakuru akwiye amaze rero ku ico ciyumviro ADB igaheza ikamworohereza mu bikorwa byose bishoboka. Kurondera impapuro akeneye turafise abakozi bajeje kuzironderera abo bagwizatunga kugira ngo ntibabe baje kuzirondera ngo babigore kuko usanga bibasaba kuja mu nzego zitandukanye za leta. Abo bakozi bariho kandi bakora akoresha ibikorwa hanyuma no kubafasha iyo hageze abahitamo kuza kugendera igihugu. Turafise abakozi baje kubakira mu kibuga cy'indege bakabafasha ibijyanye no kuronka visa n'ibindi byose byokenerwa mu kibuga cy'indege. Mbere tukanabunguruza twebwe nyene tukabakura mu kibuga cy'indege tukabatwara mu hoteli, tukabakura mu hoteli tukabasubiza mu kibuga cy'indege iyo hashitse ko basubira inyuma. Turabafasha kandi mu kuronka impapuro kuri bajya abakozi bavuye hanze bazanye bari igihe usanga ari ibikorwa bisaba ubuhinga ugasanga ntibaronse abarundi ngaha bashobora gukora ivyo bikorwa. Muri ADB rero turabafasha kuronka izo mpapuro zituma bashobora kuba mu Burundi abo bakozi babo. Ni ukuvuga ngo ibibazo byose bashobora kugira, bya bibazo bijanye n'amategeko bariko barakora, bya bibazo bijanye n'intwaro, bya bibazo bijanye n'ubuzima bwabo bwa misi yose, muri iyo ngingi ya mbere niho biri. Turafise abakozi babijeje kugira ngo babafashe boroherwe banezerwe hanyuma ibikorwa byo bigende neza. Mu ngingi ya kabiri twababwiye ko ari ugufasha abagwizatunga bato baya twita petite et moyenne entreprise. Ni ukuvuga ngo ico gisata casa n'ikititaweho mu myaka irenganye. Ubu rero twaramaze gufata ingingo mu ndinganizo twashizeho yo guhera mu 2022 gushika mu 2027 yuko abo bagwizatunga bato bazoshigikirwa uhereye mu kubika bakareheza ubwenge no mu kubafasha kurondera amasoko y'ivyo basanzwe bahingura. Turafise abahinga
bazobikora kandi biteguye kubafasha. Igisata inkingi igira gatatu ni ijanye no guteza imbere abashorera hanze y'igihugu. Aha rero niho yandi babwire ko atayindi nzira iriho kiretse gufashanya n'aba banyamitahe kugira ngo bagwize umwimbu kandi wakanovera, kuko niho ibidandazwa by'u Burundi bizoshobora guhiganwa n'ibindi bidandazwa uhereye ngaha nyene mu Burundi kugira ngo bishobore kugurwa ku bwinshi, hanyuma abahingura nabo bahatorere abaharonkera akarusho baheze bagwize umwimbu, ibidashoboye kugurishirizwa mu Burundi bigurishirizwe hanze y'igihugu.